intege nke z'umutima? woba wifuza kunguka ubwenge? Kaze mu kiganiro gaburira umutima wironkera ingaburo ituma umutima wawe utotahara. Mariko ikigabane ca 6. Avayo aja mu ntara y'iwabo, abigishwa be baramukurikira. Isabato ishitse aca yigishiriza mu rusengero rw'Abayuda. Benshi bamwumvise baratangara bati, ivyo vyose ubu yabikuye hehe? Kandi n'ubwenge ki yahawe? N'ivyo bitangaza bingana bityo bikorwa n'amaboko yiwe n'ibiki? Mbega si wamubaje umwana wa Mariya, mwene nyina wa Yakobo na Yose, Yuda na Simoni? Bashiki biwe nabo ntibari hano iwacu? ivyiwe birabatsitaza. Yesu arababwira ati, umuntu avugishwa n'Imana ntagawa ahandi atari mu ntara y'iwabo no mu muryango w'iwabo no mu nzu y'iwabo. maze ntiyashobora gukorerayo igitangaza na kimwe atari abagwayi bake yarambitse ko ibiganza akabakiza. Atangazwa no kutizera kwabo. Agenda mu mihana ihakikije yigisha. Ahamagara bamwe 12, atangura kubatuma 2 abo bubasha ku mpwemu zihumanye. Ababuza ngo ntibagire ico bajana ku nzira atari inkoni gusa ati, ntimujane induhuro canke isaho canke amahera mu mifuko yanyu, ariko mwambara ibirato, kandi ntimwambara amapfunda abiri. Kandi arababwira ati, inzu yose muzokwinjiramwo muba ariyo mugumamwo kugeza aho muzovira aho hantu. Ahantu hose aho bazokwanka kubakira ntibabumvirize, mukivayo muzokunkumura umukungugu wo mu birenge vyanyu, kibe ikimenyetso kibabera icabona. Baragenda bigisha ko abantu bakwiye kwihana. Basenda abadayimoni benshi, basiga amavuta abagwaye benshi, barakira. Umwami Herode aravyumva, kuko izina rya Yesu ryari ribaye rurangiranwa, aravuga ati, Yohana umubatizi yazutse mu bapfuye, nico gituma ivyo bitangaza bikorera muri we. Ariko abandi baravuga bati, ni Eliya. Abandi bati, n'umuntu avugishwa n'Imana nka babandi bavugishwa nayo. Ariko Herode avyumvise aravuga ati, Yohana uwo naciye izosi niwe yazutse. Kuko Herode ubwiwe ari we yari yatumye ngo bafate Yohana, aramuboha amushira mu ibohero ku bwa Herodiya mwene se, umugore wa Filipo, kuko Herode yamucuye. Kandi Yohana yari yarabwiye Herode ati, nikizira kufise muka mwene so. Nico catumye Herode yamugirira akazika, agomba kumwica, ntiyaronka uburyo. Kuko Herode yatinya Yohana, amuzi ko agororotse kandi ari umuntu yera, aramukingira. Iyo amwumvise hose ivyiwe vyaramuzazanira, yamara yanezererwa kumwumva. Maze umunsi uragera, uburyo buraboneka, wari umunsi wo kwibutsa ukuvuka kwa Herode. Atumira abaganwa biwe n'abakuru b'intwazangabo z'abasoda n'abapfasoni b'i Galilaya ngo baza batereke. Umukobwa wa Herodiya nyene arinjira aratamba. Herode n'abashitsi be baramushima. Umwami abwira uwo mukobwa ati, Nsaba ico ugomba cose ndakiguha. Aramurahira ati, Ico nsaba cose ndakiguha, niyo coba igisate c'ubwami bwanje. Arasohoka abaza nyina ati, Saba iki? Aramwishura ati, Saba umutwe wa Yohana umubatizi. Acazaho umwami ari n'ingoga, aramusaba ati, Ndagomba kumpa nonaha umutwe wa Yohana umubatizi ku mubehe. Umwami arababara cane, ariko ku bwa za ndahiro ziwe no ku bw'abasangira nawe bimunanira kuwumwima. Uwo mwanya umwami atuma uwucungera irembo, amubarira kuzana umutwe wa Yohana. Aragenda amucira izosi mu ibohero, azana umutwe we ku kibehe, awuha wa mwigeme nawe awuha nyina. Abigishwa biwe bavyumvise baraza, bajana ikiziga ciwe bagihamba mu cobo. Nuko za ntumwa zikwanira aho Yesu ari, zimudondera ivyo zakoze byose n'ivyo zigishije. Arababwira ati, nimuze mwebwe mwenye nahiherereye mu gahinga, muruhuke gatoya. Kuko hari uruja n'uruza, babura n'ingene botamira utwo kurya. Bagenda mu bwato, baja ahantu h'agahinga kwihererayo. Bababona bagenda, benshi barabamenya, bava mu bisagara byose, barirukanga, bajana inkokoro y'ikiyaga, babatangayo. Yesu avuye mu bwato, abona ishengero ryinshi, rimutera akagongwe kuko bameze nk'intama zitagira umwungere, atangura kubigisha byinshi. Buriko burira, abigishwa be baramwegera bati, Mbega hano hantu ko ari mu gahinga, bukaba buhaye burira, basezere,
baje mu misozi no mu mihana impande zose kwironderera y'ivyo kurya. Arabishura ati, muba ari mwebwe mubagaburira. baramubaza bati, tugende tugure imitsima y'idenari y'amajana 2 tuyibahega barye. nawe arababaza ati, mufise imitsima ingahe? nimugende muyirabe. babimenye baramwishura bati, ni 5 n'udufi 2. ababarira ko bose bicara ku byatsi bibisi bari mu mirwi, bicara 50 hamwe 100 ahandi 50 batyo batyo. yakira ya mitsima 5 na za fi 2, ararangamiza, araba mu ijuru, arabihezagira, amanyagura iyo mitsima ayiha abigishwa ngo bayishire imbere y'abantu, n'ifi zo mpina arazibagaburira bose. barajya bose barahaga, begeranye tumanya gutwi imitsima n'utwifi twuzura ibiseke 12. abari iyo mitsima bari abagabo 5,000. uwo mwanya Yesu agobera abigishwa biwe ngo batambukire mu bwato batangure kujabuka hakurya i Betsayida, ahetse gusezera rya shengero. ahejeje gusezerana na bavayo, aduga umusozi gusenga. bwagorovye bwa bwato bushitse mu ibenga, ariko we yari musozi wenyene. abonye ko batamijwe no gusoza, kuko umuyaga wari ubaturutse imbere, kumuteramya agira akanaza aho bari, agendesha amaguru hejuru ku kiyaga, yagira abarengane. ariko babonye agendesha amaguru hejuru ku kiyaga, bagira ngo ni gihume, bakoma induru y'ubwoba. bose baramubona, basimbwa n'umutima. ariko uwo mwanya arabavugisha ati, humura ni jewe, nimureke gutinya. aratambuka aja mu bwato barimwo, umuyaga uraca. barumirwa cane mu mitima yabo, kuko batatahuye vya ya mitsima, ariko imitima yabo yari ikomantaye. bamaze kujabuka hakurya, bagenda mu misozi mu ntara y'i Genesareti, bazirika ubwato ku nkombe. bavuye mu bwato, abaho baca baramumenya, birukanga impande zose muri ico gihugu cose, batangura guterura abarwaye mu nderuzo, babakwiragirana aho bamwumvise hose. kandi aho yaja, mu mihana, mu bisagara canke mu misozi, bashira abarwaye mu tuguriro, bakamwinginga ngo bamukore ko naho hoba ku buyonga bw'impuzu yiwe gusa, abamukoze ko bose bagakira. nabonye inshuti nziza indutira abo muri isi yose. arankoranya mbona yebuwe. nabonye inshuti nziza indutira abo muri isi yose. namuze arankoranya mbona yebuwe. ushime wowe mwami w'abami, ushime ukwiriye ishimwe. ushime wowe ngabo yabera, ushime ukwiye gushima. ushime wowe mwami w'abami, ushime ukwiriye ishimwe. ushime wowe ngabo yabera, ushime ukwiye gushima. Mariko ikigabane c'indwi. abafarisayo bakoranira kuri we n'abahinga b'ivyanditswe bamwe bavuye Yerusalemu. babona abigishwa biwe bamwe barisha ivyo kurya intoke zihumanye, bisobanurwa ngo zidakaravye. ariko abafarisayo n'abayuda bose iyo batifyikinyuye mu gukaraba ntibarya, kuko bakurikiye imigenzo babwirijwe n'abakera. kandi bavuye mu kaguriro, iyo batimijagiye amazi ntibarya, kandi hariho ibindi byinshi babwirijwe n'abakera ngo bavyumireko, nko koza mu buryo bwinshi ibikombe, inzabya n'inkono zikozwe mu miringa. abafarisayo n'abahinga b'ivyanditswe baramubaza bati, ni igiki gitumye abigishwa bawe badakurikira ingeso twabwirijwe n'abakera, bagapfa kurisha ibyo kurya intoke zihumanye?
arabishura ati Yesaya yavuze neza ivyo yavugishijwe n'Imana kuri mwebwe indyarya nk'uko handitswe ngo aba bantu banyubahisha iminwa yabo ariko imitima yabo iri kure yanje bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari ibyagezwe n'abantu ico Imana yageze murakireka ngo mwumire ku migenzo mwabwirijwe n'abantu. kandi ati ntako mwagize neza gukengera icagezwe c'Imana ngo muziririze iyo migenzo yanyu kuko Mose yavuze ati wubahe so na nyoko kandi ati uwututse se canke nyina ntazobure kwicwa. Ariko mweho mugira ngo umuntu niyabwira se canke nyina ati ico nari kugufashisha ni korubani isobanurwa ngo nico nzoshikanira Imana, ntimuba mukimukundira kugira ico yofasha se canke nyina, ijambo ry'Imana mukaritituza imigenzo yanyu mwigishije kandi mukora n'ibindi vyinshi bene ivyo. kandi yongera guhamagara ishengero araribarira ati munyumve mwese mubitahure, nta kintu kiri inyuma iyo kigiye imbere mu muntu gishobora kumuhumanya, ariko ibivuye mu muntu nivyo bimuhumanya. Namba hari ufise amatwi yumva niyumve. yinjiye mu nzu asize ishengero hanze, abigishwa be bamusiguza uwo mugani. nawe arababaza ati mbega namwe murimbura bwenge mutyo, ntimutahura yuko ata kintu kiri inyuma iyo kigiye imbere mu muntu gishobora kumuhumanya, kuko kitagiye mu mutima wiwe ariko kija mu nda kigaca mu nzira yacu. ivyo yabivugiye guhumanura ivyo kurya vyose, kandi aravuga ati ibiva imbere mu muntu nivyo bimuhumanya, kuko imbere mu mitima y'abantu havamwo ivyiyumviro bibi, ubushakanyi, ubwivyi, ubwicanyi, ubusambanyi, ukwifuza, kugira nabi, ubugunge, ivy'isoni nke, ijisho ribi, ibitutsi, ubwibone, ubupfu. Ivyo bibi vyose biva imbere nivyo bihumanya umuntu. ava aho hantu aja mu ntara yo muri Tiro ni Sidoni, yinjira mu nzu atagomba ko hogira umuntu abimenya, ariko ntiyashobora kuyoberana. ariko uwo mwanya umugore afise akigeme kinjiwemwo n'impwemu ihumanye amwumvise araza yikubita imbere y'ibirenge vyiwe. uwo mugore yari umugirikikazi, amamo yiwe ni Sirofoyinike, aramwinginga ngo yirukane dayimoni mu mukobwa wiwe. aramubwira ati reka abana babanze guhaga, kuko atari vyiza kwakira umutsima w'abana ukawuterera utubwa. nawe aramwishura ati ntako umugenzi, utubwa natwo turi musi y'imeza twirira utuvunguka tw'abana. aramubwira ati kuvuza utyo niwigire, dayimoni avuye mu mukobwa wawe. arigira, ashitse mu nzu yiwe asanga umwana aryamye ku buriri, dayimoni amuvuyemwo. yongera kuva mu ntara yo muri Tiro araza aca i Sidoni, ashika ku kiyaga c'i Galilaya, aciye hagati y'intara y'i Dekapoli. bamuzanira igipfamatwi kidatobora neza, baramwinginga ngo akirambike kw'ikiganza. agikura mu ishengero, aracihererana, agishira intoke mu matwi, acira amate, agikora ku rurimi, ararangamiza, araba mu ijuru, yitsa umutima, arakibarira ati efata, bisobanurwa ngo zibuka. amatwi yiwe arazibuka, inkingi z'ururimi rwiwe zirabohoka, avuga neza. arabihanikiriza ngo ntihagire umuntu babibarira, ariko iyo abihanikirije barushiza gukwiza inkuru yiwe rwose. baratangara cane, baravuga bati akoze byose neza, aziburira n'ibipfamatwi kandi avugisha ibiragi. mukunzi wahisemo kubana natwe muri iki kiganiro Gaburira Umutima, turagushimiye. ukaba ufise ikibazo canke wifuza kutwunganira, duhamagare canke urungike ubutumwa kuri 76 ubusa 61 ubusa ubusa ubusa, canke kuri 76 ubusa 69 ubusa ubusa ubusa. Imana iguhezagire.